ndabaramukije mwese muri hano iteka rikomeye cyane kuba uno munsi duhuriye hano. Igikorwa tugira dukore ni igikorwa kidasanzwe bitewe nuko novuga ngo ari igikorwa tugira dukore ku nshuro ya mbere hano, ariko twizera neza ko tuza kumenya ibyo tugira dukore nuko biza kugenda. Niyo mpamvu nagira mfate akanya ndabahe ikaze mu kino kibanza, nongera nakira abamubona abanyacubahiro bari hari imbere yacu havuyemo jewe, kugira ngo bashobore kutubwira neza ibyo bateguye kutuganiriza, hanyuma turaza kugira ikiganiro, namwe muraza kuronka umwanya wo guca mugira ico namwe mushikirije, yaba ari ibibazo canke ari amasuggestion. Yego, murakoze. Kugira amahoro. Amazina yanjye nitwa Ywegayeeeh NSORO. Bwa mbere twanje kubaha ikaze, tunabashimira umwanya wanyu mwaduhaye, ni icubahiro giteye. Icyatumye tubaha kugira tumenyekanishe igikorwa cyacu twimirije gukora cya lancement officiel ya filime yacu igira gatatu tuyise The Victim. Ikazoba ahanini Église du Rocher mu Buyenzi, igenekerezo rya 13 izoba ari ku munsi wa gatanu. Iyi filime bwa mbere ndetse ni mu ntumbero yo kumenyekanisha ibikorwa byacu, ingabire zacu, tubwira abantu nyine ko turiho. Tukaba dukoreye ikivugo kivuga let's give our talents to the world. Sigura reka isi menye icyo dukora, ingabire zacu. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane natwe twese. Ku mazina nitwa Irambona Ramed, ndi mu vice president w'iyi timu yacu. Jewe muri iyi filime nakinye nitwa Blaze. Shalom. Ndabashimiye mwese kuba mwashyize hano. Hama jewe ku mazina yanje nitwa Itangiteka Nelly Chanel. Hama muri filime ya The Victim nakinye ku izina rya Bella. Murakoze. Abaramukije amahoro y'Imana. Nanje ku mazina nitwa Emery Niyitunga. Azi benshi muri mwebwe mwari musanzwe mutanzi. Hama muri filime The Victim nakinye nitwa Ivan. Karibu pour plus de détails, karibu ku munsi wa gatandatu isaha 8 kugira ngo uzobone umu acteur Ivan role yakinye muri filime The Victim. Murakoze. Nanje ndabaramukije cyane. Amazina yanje nitwa Hagabimana Noella. Muri iyi filime The Victim nakinye ndi mama Erika, ariko nkaba nitwa Nina nyene muri iyo filime. Murakoze, turabashimiye cyane kuba mwatwitavye, kandi turizeye neza yuko le 13 samedi muzoduhamagarira benshi cyane kandi bizogenda neza, kandi bongera umugisha. Hamaje nibaza ko atanu umwanzi, nico gituma nca nivuga nitwa Liberty. Kuba atari bwamenye ndashaka kumenyekana. That's it. Yeah, jewe sindi muri Vigo, iyo Victory of Golgotha nkuko mubibona ariyo yadutegura igikorwa, ariko ndi umufatanyabikorwa wayo mu buryo buri technique. Novuga ngo ni filme nashoboye kugiramwo part nininya kuri côté technique, yaba muri cadrage, yaba muri editing, wanashaka no muri realisation, directing yayo narayigizemo uruhara cyane.
twarakoranye rero as musanze mumenyereye bamwe muri Burundi Film Academy na Real Boy Films Company, twarafatanije ni muri ya ntumbero nyine kugira ngo nkuko babishize imbere talents zacu zigomba kumitinga, zigomba guhura kugira ngo dushobore kubaka industry ya film mu Burundi. Rero niteka cyane kuba mwabateye iteka nabo ari n'ubwa mbere babatumiye. Turabashimiye gose kuba mwagize umutima mwiza wo gusupportinga bano zino mpano. Sinovuga ngo nishasha imbere y'amaso y'abantu, ariko burya baramaze igihe bakora, nti hahandi umuntu aba ari karakora gusa ibikorwa bidashobora kuronka uburyo bishobora kumenyekana hanze. Nuko rero lancement ya izoba le 13 tariki 13 ni kuwa gatandatu nkino ndwi nyene turimwo z'ukwezi kwa kane, ni hano nyene kuri Église du Rocher, hazoba ari saa 8. Turabasavye muze murabe ibindi bintu, simpaka mwame muko murabona bansoro gusa n'abandi, no, hari n'izindi talent hano zinyegeje zikeneye ko muzimenya hanyuma zizane novuga ngo contribution, kubera ko ino industry ya cinema nizera neza yuko tukiri kuri phase embryonnaire, no kuvuga ngo ninda ntiranavuka iracari no kuvuga igihugu kiracibungenze industry cinematographique iraba, no kuvuga kugira ngo rero ibeho we need amaraso mashasha aterane na yarahari kugira ngo twese tumuvinge to the positive revolution. Rero ndabateye akamo muzoze kubashigikira kuri Église du Rocher. Abatahazi ni mu Buyenzi, jewe ndaza kuvyanika ko murazi ko mvuye Ingozi vuba, nta naho mbanze ngo ndangira abantu neza ariko biroroshe cyane, nta mafaranga bizosaba, nukuza wiyambariye neza. Hariho séance photo, agafoto kazoba kameze neza cyane kandi ntuzoriha, hanyuma muzere twifatanye nabo duteze imbere izino mpano z'igihugu. Umwanya rero n'uwanyu kugira ngo niba hariyo commentaire cyangwa hari akabazo murashobora kukabaza umwe wese mu bari ngaha, nibaza ko inyishu ziza kuboneka neza cyane. Umwanya n'uwanyu. Yego murakoze. Je nitwa Andri Promoter, nkabasanzwe ndi umunyeshamakuru kinyamakuru Hitop TV, nkabasanzwe kandi ndi umu influencer hano iwacu mu Burundi. Icamena mbere kwanza nshimira Imana kubona twashe gushikano turi bazima, nongera nshimira vyimva mutima umwubakinyi b'amareresi bakomeye dufite mu gihugu cacu ciza cyo Burundi, Yewegayeeeh NSORO, kuduha ubutumire tugashika ngaha, kubera ko ibintu vy'amareresi kenshi usanga tutabimenya cyane, ariko bivaye n'uburava bwa Liberi ubona ko yashoboye kudushikana hano. Akabazo kanje ka mbere muri tungaye nateguye karavuga gati, ndakunze kubivuga vy'amareresi navyo nzi cyane ariko ndabikurikirana. Abakinyi b'amareresi barakenye, turakenera income, amafaranga ava mu mareresi. Turakenera umukinyi w'amareresi adakora amareresi mu kwitanga canke ngo kubera ko yaronse umusponsor kanaka, canke ko kubera ko ari nka ku n'urusengero Rocher umuvyeyi canke bane nabande bashiramo amafaranga mu mafilme, ko sinizera ko bizokwamuko. Turifuza kumenya mbega the victim income yayo, amafaranga yayikoze agiye kugaruka gute, azogaruka gute, isoko mugiye gucururizamwo iryo reresi kugira amafaranga yakoresheje agaruke n'irihe. Ikibazo kigira kabiri, imiso sani wacu mu Burundi tukamatubona abakinyi b'amareresi, tukunze kubabona kenshi iyo bariko barasora amareresi, ariko iyo hageze yuko igihugu kironka umukinyi w'amareresi ntaboneka, bisigura yuko muri ivyo bintu vy'amareresi atakirimo. Ibiganiro vyacu canke bino bintu bishobora kurikirana n'abantu batandukanye bari mu mihingo itandukanye, bari no mu bisata bitandukanye. Nikihe kintu mushobora kubwira abariko baradukurikirana mu bijanye n'iterambere ry'igihugu mu gisata c'amareresi? Ikibazo canje kigira gatatu, turabona let's give our talent to the world. Mwatubwiye neza yuko ni shirahamwe, mwatubwiye ko mwagiye hamwe n'umugwi. Mugenzi wanje yakibaje mugani mwacishwe neza, ihangiro ry'uwo mugwi nirihe? Turavye izina ry'uwo mugwi urabona neza yuko kari hanini ihangiro nukugira ibintu bijanye n'impano mu mihingo kw'isi.
aha iwacu mu Burundi abantu bakina amareresi benshi ntibarenga Ingozi, benshi bari Ngozi, abandi bagiye kure bari Bujumbura. Icivugo cyanyu n'izina ry'umugwi wanyu uratwumvishe neza ko mutegerezwa gushigikira abanyempano bari ku isi. Eske bivanye n'inzira mufise, hari gahunda mufise yo kuja mu Kayanza, mukaja Mwaro, mukaja mu Rutana, mukaja Karusi, naho ni mukagenda kurondera abanyempano mu gihe tumenyereye ko abanyempano bakira amareresi batarenga Ingozi na Bujumbura. Ariko ico kibazo ndakibagiye nisunze izina ry'uwo mugwi wanyu. Akabazo kanje kanyuma mwe muko muratwandika nakabazo kajaye n'uwo munsi wa gatandatu ni wa Mungu kwa gatandatu umva n'umunsi udasanzwe kuri twese ku bantu baba bakunda amareresi y'u Burundi. Nabari ko badukwigana kono kanya bako barankurikirana duhamagarira buri muntu wese yumva kunda amareresi hano iwacu mu Burundi yuko yoza gushigikira runo gwaruka bigaheza bikagenda neza. Mbega kuri uwo munsi hatumiwe bande, mukeneye bande, murakoze. Ndasubiye kandi kubaramutsa. Ranze hariho ibibazo bimwe yagiye aratubaza ngo iyi BJ yoba yarakoze iyi filme The Victim, mbega nubuhe buryo ariko turibaza ngo hava buboneka kugira ngo dushobore gukuramo uburyo twaba twarakoresheje biciye mu kuyisohora ino filme. Hanini twebwe turi umugwi ukorera mu ishengero ry'Urutare, ariko turafise na vision yo gushika kure hashoboka. Twebwe hanini turashaka kwanza gutanga message runaka biciye muri iyi filme, inyigisho runaka biciye muri iyi filme tuba twasohoye canke twakinye. Hama bijanye n'uburyo turafise Église iradusponsoriza, ariko turafise n'abakunzi bacu apart Église hariho n'abandi bakunzi bacu badushigikira babitanga kugira ngo igikorwa cacu kigume gitera imbere. Kandi no muri ivyo nyene turagurisha n'ama flash kuko avant ko tukora igikorwa cyo kuyishira ku ma YouTube hariho ubundi buryo dukoresha, kuko birasaba muri uwo munsi wa lancement yuko hari umuntu ashobora gutaha ayitahanye, ashobora kuvuga ati jewe sinorindira igihe muzoyishira kuri YouTube canke peut-être mwontevya, ariko jewe numva hamwe na sponsor, hamwe no kubafasha gukwiza ubwo butumwa aha kure hashoboka, iyi flash yanyu ndumva no igura nk'imiliyoni 2. Uwundi akavuga ati ndumva kubw'urukundo nkunda uyu mugwi kandi kubw'inyigisho nabonye zirimo nifuza kwakira iyi flash, ndumva no igura imiliyoni 5. Uwundi akavuga imiliyoni 10, uwundi akavuga imiliyoni 1. Rero tukasanga hamwe n'Imana ibikorwa biriko biragenda neza. Ego ariko hanini ico dushaka no gutanga inyigisho kandi zubaka zishobora gukura umuntu ahantu hamwe zikamushira ahandi biciye muri iyo filme. Ndabaramukije. Ni Kize gatonya. Okay. Jewe naho ndi ngasinza gukinga ikibaba. Ari ibibazo bitarishugwa. Ego. Hari ikibazo cyabajijwe kivuga ngo iterambere rya filme mwe murivuga ko iki muri rusangi ko mwinjiye mu no mwuga canke musanzwe mu urimo, muravuga iki ku iterambere rya filme muri rusangi? Iterambere rya filime shano rivuga ko nkuko ikibazo twabajijwe no kuvuga ifilme mu gihugu cy'u Burundi ni ikintu kitaratera imbere nkuko mwamaze kubivuga. Mbere watanze ikibazo yabivuze neza, avuze ngo ibyo bintu tubibone Bujumbura tukayibona n'Ingozi, niho hantu biri. Niko biri iyo umwana avutse atugeza kugirana guca kora ry'ama etape yose umuntu aca kugira ngo abe umuntu muzima. Turacari bato ariko twifuza gukura kugira ngo tugere kure hashoboka. Mbere ikinyemeza ko tugiye gushika kure hashoboka, namwe urwo ruhara rwanyu mwagize no munsi kugira ngo tube turi kumwe ahantu mubifisemo uruhara, kuko no munsi nimba hari umunyamahanga doja kuri YouTube akaraba akabona biriko birabera mu Burundi,
ndazi bizomusigamwo ikindi cigwa yiyumvire ku Burundi ko ikijanye na filime mu Burundi ko kiriko kiratera imbere mu gihe batari ari ibintu bari basanzwe bamenyereye. Rero iterambere muri filime rirabaho ririyo. Uretse ivyo mugenzi aje kuvuga ko ikijanye na filime ari kugira ngo tugire dutange message abantu bamenye ubutumwa butandukanye bivanye na sije twafatiye ko umukinyi w'ireresi agenda agira ico afatira kugira ngo akine ireresi runaka. Ni kuvuga ko nibaza ko tuzotera imbere kuko nabo bandi batanguye za Tanzania n'ahandi hose nibaza ko ntibabivukiyemo ariko bagiye baraza buke uno munsi bashitse kwihangiro rimeze neza. Jewe nanje ndi mu bantu biyemera mvuga nti Uburundi twaje kuko nimba uvuze ko Bujumbura duhari Ingozi duhari ejo tuba turi mu Cibitoki ikindi gihe mu Rumonge n'ahandi hashoboka. Iki kintu bavuze ngo mbega muzoguma mubikorera ngaha ntagiye muzofata ingendo mukaja mu ntara zitandukanye. Nico cifuzo cacu. Turifuza ko dukwira mu ntara zose kugira ngo tumenyekanishe ibijanye n'amareresi abarundi bakunde ireresi bamenye icarico kuko ndizera ko mu iterambere twifuza gushikako tuzorishikako ari uko abo barundi nyene bose batahura deja ico turimwo kugira amenye ntiburya iki kintu kuteza kugishigikira twagiteza imbere nkuko tubona mu bindi bihugu bimaze gutera imbere usanga abantu baho bakurikirana amareresi ku rugezo rushimishije. Nivyo rero jewe ndi mu bambere bemeza ko ifilme ndundi iteza gutera imbere ku rugezo rutandukanye mbere mpereye ngaha mu mugwi wacu wanashaka navuze n'abandi duteza gutera imbere tugashika kuri hashoboka kuko yavuze ngo dushaka ko tubwira isi imenye ingabire iri muri twebwe. Isi ndazi ko muri ubu buhinga ngurukana bumenyi barihuta kubimenya birushirije kurusha uko novuga nice ngahi Bujumbura atakindi kintu cagize gute cakozwe. Rero muri mu mazotuma ibyo bishobora kugira ngo isi ibimenye mubicishije ku buhinga ngurukana bumenyi. Sinzi ko nishe kibazo neza murakoze. Yego hari n'ikibazo ca nyuma kugira ngo duhe umwanya abandi. Kuri iyo evenement hatumiwe bande hakenewe ko hazoza bande nico kibazo randiri yahereje ko. Iyo evenement hatumiwe abantu bose. Icompa abarundi bose tukabona bari ngakuri Église du Rocher tworyoherwa cyane. Ariko twotuma bazana bya byuma bigira bikwita amajwi kure. Umuntu wese ahagaze agashobora kumva message kiratangwa kubwiyi filme yateguwe kubwo abarundi n'abarundi kazi. Murakoze. Ndabaramukije. Yego. Nitwa Nikayishimwe kuri Fresh TV. Jakabazo mfise ugerageje kuraba groupe isa nishikiwe n'ishengero. Mbega ntibizoshika ugasanga hariho nk'amasene mudashobora gukina bivanye nuko bahava babona nk'abapagani. Hariho nk'amasene menshi ushobora gukina mugabo mu buzima busanzwe atari byo baba barimwo mugabo kugira ngo ushobore kuryoshya ibintu canke kugira ibintu bishobore kuba update. Hari ibintu byinshi nshaka kumenya ko muzokwisantare zo muriko murakina nyene kwa yuko abandi urumva bakina batari muri batabashikiwe n'ibintu by'amashengero sintu abakizwa nyene abacu. So ikibazo canje exactement nshaka kumenya hari amasene yose muzoyakina ko mirifo canke hazaba hari ivyo mudakora nk'abantu nyene bishengero. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Ikintu kijana amasene yose tuzoyakina ariko kandi turafise akarimbi ari byo tudashobora gukina bivanye nuko ngene tumeze donc cengero nico turi n'izindi ngabire dufise apart yo gukina amafilme turabaririmbyi tuhagarara imbere y'abantu rero hari ibindi bintu tutemerewe gukora. Ndamwunganire gatoya. Nibaza mwambonye hano mwamaze kubona ko abantu baguye kera. Bo Okay, abajije ikibazo kiri mu bwenge cyane. Ati naye masene mushobora kudakora akarimbi nivyo. Buri abantu bose baragira uburimbi mugabo histoire ntigira akarimbi. Kuko twe hano turi ku gikorwa ca histoire. Kugira ngo wigishe umuntu ahe bitabisaba kurimwa, sibyo? Saka kumwere urimwa hamukamwereke kubugi ari ribi rikagira. Nibaza ko nkica atari kibazo. Kugira ngo wereke ko umuntu gushurashura ari bibi.
ugomba gupresenta umuntu agashurashura hama agahindura umuntu ntushobora kuza every time uri mu ishusho nziza icyiza ahubwo ni intention umuntu aba afise kubera ko muzobonamwo action muzobonamwo ibintu bijanye na trahison muzobonamwo ibintu byinshi mu movies twizera neza ko si kibazo cyo cha limite ni kibazo gusa cha intention y'icyo umuntu aba ashaka kwereka abantu ariko quand même uko biri kose ntituri hano kugira ngo tugumure abantu naje nubwo mwamaze kunyakira ntavyo ndagira nibaza ko atari bazoce babikora murakoze nitwa Ndikuriyo Leonce alias Diko umwanditsi yigenga nkaba n'umunyamakuru kuva kuri Fresh TV 257 icambere no kubakeza ku ntambwe idasanzwe mu muri ko muratera umwanya n'umwanya nk'abakunzi okay nka bamwe mu bakunzi cyangwa abantu bashigikira ibikorwa mvabwenge cyane cyane igisata c'amareresi uba ari umunezero kubona yuko mu kibuga bashobora gukinira benshi cyane niyo nyungu gusumba kugira ubwoba cyane cyane ku bakinyi bamwe bamwe baba babona menga haraje abandi bantu ugacumenga hari ico baje kubakurako ariko ababizi barazi yuko ari ikintu cyo gukenguruka mfise ibibazo bibiri kimwe ndakibaza Vigo team ikindi ndakibaza Mr Coach NSORO ni muri cha gisata n'ubundi turimo reka mpere kuri Vigo muri rusangi mu ndoto umuntu aba afise nibaza yuko ni kuba ari kuzigira gusa canke kurota hari biherekeza izo ndoto kugira ashike kuri ryahangiro aba yarihaye hano mu kibuga hasanzwe hari abandi bakinyi benshi hari amafilime menshi asohoka meza nubwo Liberi yasa nuvuga yuko turacari ahantu mere womenga industry ntiribaruka nivyo ariko hari intambwe iri kirategwa ku rugero novuga ruboneka nubwo iyo tuja ariho kure cyane hambavu y'ibyo mutangiye gukora jena nashimye guhamagara abanyamakuru kuko si bose bariko barakora bino bintu hambavu ya official launch mutegekanya gukora nibindi bikorwa musa nabatangiye gukora n'ubundi hoba hari izindi strategy mwategekanije kugira mugere kwihangiro nabonye rikomeye cyane mwihaye yo gufata ingabire zanyu zigasakara ku isi nzima akabazo ka kabiri kari kwa unda kumwita coach ni nakari ni umwigisha wa cinema afise ubumenyi bwinshi muri film umwe mu bakinyi bakomeye gose muri no industry atawode hakubivuga wana coach urabona yuko hari ico wo kwizeza bano bantu mwakoranye kuko si filme ya mbere bakoze ni filme ya gatatu igiye gusohoka collaboration yabo na wewe hari ikintu wo bizeza ko igiye kubakorera nko kuva ku ngazi imwe bakagera no ku yindi murakoze cyane muje kutubaza yuko hoba hariho ibindi bikorwa kugira ngo muri industry ibikorwa birahari kandi ni byinshi kandi mu bantu bazotangura kubimenya ni mwebwe nyene ego murakoze ndabashimire cyane ku bibazo muri ko muragenda mutubaza mumbure nubwo inyisho ziba zitaje nkumbure nkuko muzishaka ariko nibaza ko atakibazo kitarishurwa ariko nizera neza n'ubundi ko umuntu aba yishuye ikibazo bitewe nuko yaciye gitahuye bo mpere kuri iki kintu mubajije arakivuze neza ati ni mwe muzotangura kumenya izo strategy uriya ni nabibi kuvuga technique ukoresha imbere y'abanyamakuru kugira ngo ugere kure kuko nta copyright bifise ni kuvuga ngo rero nizeye neza ko ni ntambwe bamaze gukora film igira gatatu kandi nizera neza ko ugiye kuraba filme bahereye ko ni ya kabiri ibintu bigenda kuri crescendo niko abanuze bavuga biraduga kurbe ntimanuka ico numva ari ikintu cerekana neza ko bafise iyo bariko baraja kandi imwe mu strategy nibaza neza ko bakoresha bano bantu bakunda kwiga I'm telling you n'abantu novuga ngo twakoranye nsanga bafise mugiye kuraba na filme yawo muzoyisanga hari ibintu muzobonamwe hari ibintu muzobona nk'ubone ko bano bantu bamara umwanya bariko barategura igikorwa cabo kugira ngo bategure uburyo cosohoka kiruta ico bakoze ubutaha ubushize hari ibintu udashobora kugwanya navyo mu buryo bw'inguvu zawe kuko navyo bitaba byaje mu buryo bw'inguvu byaje mu mpemu ubwo rero gahunda no gufukama bo basanzwe bafukama n'amavi ariko kentos nta kibazo okay ikibazo rero bombajije so bwa mbere umbaza arakugorewe ariko nta kundi ubijeje nta nakimwe ko ntari imana
sinzi bizoba ejo ntaco ndabizeje kabisa gusa ikintu nabijeje ni kimwe dukorere hamwe turabe ikivamo kubera ko nshobora kukubwira ibintu ugasanga siko bigenze ariko icyo nzi cyo nzi ko nakoze natanze icyo nabwizwa gutanga aho nabwizwa kugeza kugira ngo kibe ciza nizeye ko kizoba ari ciza nizeye ko kizoba ari ciza kuko hariyo n'uwigeze kubaza ngo ese ntiwo wagendeye kuri contrainte z'idini cyangwa z'imyumvire kugira ngo mukore filme novuga ngo iri limite muri jeu d'acteur reka ntibibamo n'amajido gusa nivyo vyibereyemo ariko inyuma yaho there is a message rero ico no kwizeza abantu nuko boza bakirabira bonyene nibo bazoduha amanota that's it This is Flash TV. We shine to progress.